wicaye aho ufukamye cyangwa uhagaze nawe uduze ijwi ryawe. Ijambo ry'Imana avuga muri Yakobo ngo muri mwebwe n'abariho ngubabaye nasenge, n'abari ngubabaye nasenge, n'abariho ngunezerewe naririmba ishimwe, n'abari ngurwaye natumike abashinga n'ibisengero waze kumusengera, kandi gusenga ufate n'ije no kwizera kuzokiza umurwayi, kandi basanzwe barakoze ibyaha bazobihariko. Twagushimiye kandi tukengurukiye bamwe bacu kwizigirwa, twagushimiye urutonde rwiza mwami washiriyeho abakwizeye n'abakwizigiye mwami, ko mwami namwe bazokugwa n'isoni mwami. Ijambo ryawe nivyo muri kano gatondo rivuga ngo kurigwe ni gukiza mwami, ukuboko kwawe ni kunini cyane rwose mwami, kandi ukuboko kwawe kurakiza. Kandi natumana muri kino gitondo turi nganga bagushingira nawe mwami, twarabye ukiza kwawe, twabonye gutabara kwawe no muri kano gatondo mwami, wo kwisigira wo kwizera mwami, wo mukorera ibitangaza, ukamuhindura ubuzima, ukamuhindurira amateka, ibintu bigahinduka mwami, twese tugatangara mwami. Twagushimiye turakwengurukiye mwami rero kugira neza kwawe n'urukundo rwawe rwinshi mwami ufitiye abantu bawe mwami. Natwe muri kino gitondo mwami nta kindi cyatuzanye atari kuvuga inkomezi n'ubushobozi n'ububasha bwawe mwami. Twagiye turabona mwami, turavyatura n'akanwa kacu mwami. Twagushimiye rero turakwengurukiye ku mbabazi n'urukundo rwawe byinshi mwami ugenda utugirira, kandi ugenda ugirira n'abantu bawe mwami. Kandi mwami ukiza n'ukubora mwami muri kino gitondo, kuri ngaha muri kino gitondo mwami, kuri ngaha mu ngoro yawe mwami, kuko mwami urashoboye kandi urahambaye kandi urakomeye cyane rwose mwami. Twagushimiye rero twagukengurukiye, turaguha ikaze kandi tuguha n'icubahiro data, mu izina ry'Umwana Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen amen. Imana yacu ikomerwa amashyi menshi cyane, irabereye gushimwa kandi nyene irabereye icubahiro. Imana ihezegere n'abaririmbyi nabo nyene badufasha gutazira izina ry'Uhoraho rikomeye cyane rwose. Ijambo ry'Imana rivuga mu migani ngo izina ry'Uhoraho ngo umunara ukomeye cyane rwose, semwe neza cyane nawe kuza gusenga. Imana ishime cyane, abasenga Imana n'abahigwe kandi n'abanyabwenge. Nta bintu dufise byo tuma tutaza gusenga Imana, kandi nta bintu umuntu yoba afise yovuga ngo sinokenera Imana. Imana idufashe cyane. Nta mafaranga wowe ufise yovuga ngo je nta Mana nkeneye, nta miduga wowe ufise yovuga ngo nta Mana nkeneye, nta mazu wowe ufise yovuga ati je nta Mana nkeneye. Uko biri kose turakeneye Imana, uko niyo tuzigama kandi nitwitwarika. Reka rero tongere tuyikomera amashyi menshi cyane, tuyishimira tuyikengurukira ubwira ubutumwa abandi bene data, sivyo? Muri Bibiliya Igifaransa bavuga ngo je publierai, sivyo? Je publierai, j'annoncerai, je publierai, la bonne nouvelle, tes œuvres. Avuga ngo reka ndagusomera ngwize ko ntavuga. Je publierai ton nom parmi mes frères, sivyo? Bakoresha umva terme publier, kupublier. Sinzi ko barabona ngaho kuzoga bagize ama publication. Ngo je publierai. Ane wo publier ibiki wewe? Ora publier ijambo ry'Imana kwe. Niki ko publier yawe? Aho hanze canke hagati ya bene data abo mukorana horo babwira iki? Nikibazo mwese ukwiye abo mukorana horo babwira iki wewe? Ibintu biri wewe kunda kuryohera kubabwira nibiki? Aho mucero zimbuze sivyo? Nibazo kumwe wese ngaha tora ikintu barabwira abo bakorana, abo bavukana, iyo mukoranye, iyo muriko muravugana horo babwira iki? Bibiri ivuga ngo je publier, ton, nzovuga izina ryawe muri bene data. Rero bisigura ngo muri iyi minsi rero turimo tubandanye kubivuga vrema. Ndafise liste y'abantu bashika 30 n'abantu babagenzi twiganye twabanye twasanga ibitari bamerewe nabi gose vrema. Bari ikintu mbona nkora ngo ndabasengera kandi abakunda abo bantu vrema, ndabasengera sindabacira urubanza oya, ndazi ko mbwiza kugira ni kuvuga ubutumwa bwiza. Muri Bibiliya muri Rome chapitre ya 1 murongo wa 10:19 cyavuga ngo ko ubutumwa bwiza butagira ane butantera isoni, ngo buzanira uwizera wese iki agakiza. Kandi nta numwe rero tutobwira, babwire wewe wirenganiza urabasenge bisigaye Yesu azobikora. Gira umutwaro wabo bantu abo bene wanyu sivyo? Hamwe basanga usubize mwene wanyu nyera kiborerwa ibintu nyene bibakora mugazanga ntumubwira na kimwe.
turamubwira kaza uramusengera wihereza uramusengera mwami Yesu mukize mugenderere muhindure sivyo Yesu ni muri Ezekiel 33 havuga ngene umuntu w'Imana kwiye kugira ane kwiye kubimbura turaburira abantu turababwira kandi ntuberekere uko namwe azobabwira kandi wazurababwira ukabasengera Imana izobahindura Imana izobakiza sivyo rero tubandeye tugikora ikintu kivuga butumwa nta kindi umuntu w'Imana kwiye gukora atarakubwira ubutumwa abandi